Mbega wari ubizi ko atari vyiza kumarana indwi zirenga zitatu inzara z'interano? Abakenyezi hamwe n'abigeme barakunze guteza inzara zirenga kuzo basanzwe bafise mu ntumbero yo gushatsa, ariko abenshi ntibamenya ingaruka zavyo. Mu mubiri w'umuntu harimwo ndemamubiri yitwa keratine ifasha gukura kw'inzara, gukura k'umushatsi ndetse n'urukoba rukamererwa neza. Muri zirya nzara ziterwa n'ubwo zitandukanye harimwo imigera amajana ndwi yanduza urukoba rw'umuntu, ndetse ikaza no kumara keratine mu mubiri w'umuntu. Tutibagiye ko hari n'izibuza inzara sanganywe guhema bivanye n'uko ziteye canke uko zingana. Zimwe mu ngaruka mbi zikunze kwigaragaza ku bantu bakunze gutera izo nzara nuko bitera gusha mu nzara canke ibara ry'inzara ziwe rigahinduka, guhurirwa ku mubiri ivyo twita mu rurimi rw'igifaransa allergie, eka mbere ikaba n'intandaro yo kurwara kanseri y'urukoba. Mwomenya ko hari abantu kizira ko biteza izo nzara. Muri abo harimwo abana batarakwiza imyaka 16, umukenyezi yibungenze, abantu basanzwe bafise ikibazo c'inzara canke bihora bishika bakanazibaga, babandi bakorera massage abantu, kuko bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara yabo ndetse no kuyabandi.